namye ntwenga uno munsi mu gitondo je navuze nti abarundi nimbura bugirire igitoro cabonetse kiruzuye tubwiye mu station tuti ngo mutori igitoro ngo nta mahera nifitiye mbwira uwo muntu wibatse station atagira amahera gusa kubera bari barakigize urudandazwa rw'ubusuma ubu barababaye bwira abafisa ba station bose nibagende gutora igitoro muri Sopebu kiruzuye mugabo batagwe kuvuga ngo nta mahera nigirira yubatse station bwira tuze tuyirabarabuko kubera umutima mubi bahora bacuruza igitoro c'amagendo bahora baciba barababaye ntibashaka ko igitoro kija mu bene gihugu ndabwire ngira ndondera ingingo fatira amastation yose atazokwakira igitoro duce tuyagira ya leta duce tugishiramwo hanyuma bene gihugu baronka igitoro nta yindi nzira oya nimwiyumvira umuntu afise station wamubwira ngo gutora igitoro ngo nta mahera nifitiye sawa iyo station duca tuyitwara ibiya leta hanyuma aho uzoshaka gucuruza igitoro uzocuza tugusubiza station yawe nta yindi nzira hajya namaze kuvuga ababe barategura inama dufata ingingo uburongozi nukunyene ntirushaka kwemera umuntu azaratwononera mwene abantu bopfuma reka kubaho mbe Yesu niwe yavuze abonye Yuda mugaba Yuda bamaho Yuda baramaho yabonye Yuda ivyagira akora araba igitutsi yo mutuka aca mubwira ngo vyo kubereye vyo gwipfumureka kuvuka none n'abantu nkabo vyo babereye vyo iyo bapfuma b'abanyamahanga ntibabarundi bazi mu gihugu cawe utanezerwa n'iterambere uburongozi rero nukuza turaraba niho abakajagari kubera umwe wese yikunda dutegerezwa gukora ibishoboka vyose abantu umwe wese azana impano yiwe akora ibyiwe uwase kubikora nawe ntazoturira ivyacu